Take me back. Now she take we see. Take me back. Kaboss4Real. Kiri gutse. Kamikro. Merci. My brother. Yo. How about you? Dashima. Everything be it. Everything blessed kabisa. You need fresh sana kama. Okay, let's go back rero about wewe. Okay. Take me back. Wowe hari ibintu nigeze kubona ngo uri umumekanisi bijya bintu. Wo biducishirizaho gato cyane n'agafoto ka Buzz. Oh yeah, si foto ya Buzz. Take me back muri mekanike ya Kaboss4Real. Kono byari bimeze rero. Ijya foto twayifashe, twari twicaye n'undi muntu. Sinzi kuyibukana n'icaranye n'undi mutipe twakorana. Ujya mutipe rero yari umushefu wanje. Niwe nyigisha mekanike, niwe nyigisha ati ewana Kaboss anyekoresha spana ya 10, akoresha spana ya 12. Ayo. None niwe ari nyene gahaje canke? Oya wewe hari mu de garage, wewe mugani we yari charge kuri abakozi bajyanye. So ujya mutipe yari boss wanje. Hagana namuha respect yatari. Hama rero ujya foto kuntu yafashwe hariho umutipe ara umuconvoyeur yari aje gukoresha bus yabo. Rero hari mu 17 uko onye twarushe twese twicaye. Hari ukuntu twakurana kujya muri douche. Okay. Twarakurana kuri jomura. Hari umutipe yari muri douche. Hari sanse kuva umutipe muri douche, amajesubira muri douche, amacasubira ujya mu boss wanje muri douche. So twicaye rero turindire yuko l'autre ava muri douche, umuconvoyeur aracha dufata ifoto. Itari intentionnel. Mutiteze. Urabukona nani nicaye. So ikintu nibuka twarashwanye byatari no convoyeur. Uwe wafotoye? Yeah, yitwa Justin. Twarashwanye turashwana ndamubwira ati bro kwe kumfata ifoto jewe nambaye uko nyene kwa kundi gukora ibintu utari proud yavyo. Turashwana biraba big deal haraza abantu gutubangukanya ibiki nibiki mugabo ubonye njya foto ndiko ndakoresha no. So agasoro kuno kameze nuko byari bimeze. Mugabo uko biri kose mu bro ubu turi peace umuconvoyeur turahura by the way yari nashoye naga t-shirt ka fresh sana kabisa ni blessings kabisa ni ibintu bisa bien sana uzi ubwoko bw'amasupana ngaha menshi cyane bro spana narazikoze mu mwanya munini ya sana spana ya 12 ya 13 ya 14 bro mgenda kugire spana dusizikoreshwa mu gusambura motel ni same grave ni same kawaida ujya mu tipe tukatwicarage yaranyigishije bikuye vram en tout cas yarabaye momenta kuri jewe kandi ubunye nawe n'umude garage afise garage wiwe so ndazakoreka gafoto kiwiwe turi kumwe ibuzima bwa navuye muri mekanike nawe nyine ari umude garage agastory ka fresh sana my brother bisigura ubunye akamoto kagupfanye ni fast aho nye tic tac ndakuba tic tac urumva na kibazo nabwo bamfise kuri kujanye na mekanike okay reka dusubire inyuma kwa Kaboss mu kiganiro ciwe ca mbere muri Siren Vibes. Take me back. Uracibuka kiganiro cha mbere nakoze muri Siren Vibes TV. Ico nibuka nasanga umubonobono ko bro mugabo urakibona mu image urakibona ndabona image yacu gusa sinibuka outfit na sinibuka impuzu nari nambaye sinibuka impuzu nari nambaye sinibuka nari imeze gusa ico nibuka gusa niko kama bonobono uko up urabona upcoming umoja hivi uti rero muri ico gihe warumva tubu upcoming nibwi cyangwa ugitangura upcoming ntabwo bro ndavyumva ndibuka ico kiganiro sinibuka location hano twari turi exactement peut-être qu'on soit kiraba kandi mugabo reka urazi none reka ndayikwereka show me can't wait okay reka tuvugane ivyo tubona ugira naga style ukibuke fresh hama ndamusigira microphone mama we kanda sasa hiyo t-shirt graph t-shirt ni za t-shirt wakubwira ati uzoyikorera mbona ukuntu yari ndefra ukuntu yagiye rino bro mugiye kuza murabona akantu rero yashizemo ngo atora urya mutipe wo mu boga bogare mwenyewe coiffure mgie saboga boze yarambeshe no nabo bogare na bumwe ngira yashatse kuintroduce neza Siren Vibes
mutambonye bon hariho n'abandi mwene mutarabona sasa rero nafise ukuru rero kore ko ari first time kuri kamera nagerageza napano dusoni nagerageza kuminwa basi kumendi wana vya by'abasani bya nagerageza Jean abantu babona yuko swa bize nyene agaswa karimo wa mbere shoboye kubona bwa mbere imbere y'abandi voilà yitwa arivuga amazina yo kugira ngo muze mura nivuge wenyine agari poster isa gushima ukuntu nari magazere wari kuri avo Mark Prego nari mwaye mashinya cyane Kaboss what's wrong What you do, what you that? What you do, what you that? Iki gihe sinakoresha yo was good family. Sinari bwa credit. Yari? Mugara tangwe na what you do, what you that? Wumva that's what you do, what you that the meaning na no meaning. Yego. Siren Vibes TV. Bashobora subscribe kuri channel yacu. Hama muzoronga byinshi bishasha bashobora kunyita Kaboss4Real. Nyuma ya kamera ni Mr. Sanchez the baddest. Katoya tukiri ngaho. Kaboss4Real. Wabironkeye rimwe canke haje kimwe kimwe. Kaboss yatangwe banyise Kaboss kuva niga secondaire kuva nyene before kuva kera. Mugabo for real kuno ryaje by the way wewe mbere kuri imbaza. For real hari muri artiste muri Tanzania yitwa Alikiba. Alikiba afisa kayintro avuga ati Alikay for real. So for real naikuye kuri Alikiba. Alikay for real, Kaboss4Real. Exclusively. Tukwa vraiment nakubali. Aho kantu yego bro. Sasa rero uyu mutipe nakoresheje ikiganiro sinzi yageze. Ryari rya mbere ndamubonye, ryari rya mbere nyene mvuga ati urabona uri ukizina giyeho. Naryo nibuka. Bisaba ko numviriza ikiganiro. Okay. Mugabo iyi the story y'umunsi wa mbere dushutinga ikiganiro niga kuri BIA University. Nari mfise inyota yo kuja kuri micro, nari mfise inyota yo kuja kuri kamera. Mugabo nari mfise ubwoba muri jewe, nari mfise amasoni. So umunsi uzi arambwira ati Kaboss wewe kuja ku ishuri vyikawusha no musi hari ikintu nshike surprise nshaka kugirira yose uka karote yawa na university kawusha aravuga ati mimi nataka nitobowe yego uzi ico gihe twafata amabus vraiment twafata bus mie uzi na cameraman Sanchez bro hajya kuri bus hajya twarinjira bien na kamera ku mugongo hama rero twaciye kwanza muri restaurant iraho iri tout juste ngaha turafungura mugabo zakaguma mbwira ati urumva nugira amasoni conseil nyinshi ubona conseil bwana umupeti ngoma ndagukoresha ikiganiro nawe mwa upcoming so relax unyemezi ndashaka abafana muri Siren Vibes TV bemezi mu mutima pression data uramaze gufungura bro ibyo byo bitamanuka kwera gupapa noma mu nyuma turava ngaho turasubira kuja gufata bus twayishutinga mu Kamenge by the way abora ariyo etage hejuru impeti yari yamenda mubonye mugaye kirondogera itagose the way nakoresheje kino kiganiro ndaba ibibazo muri telefone tumire nawe subundi mu upcoming twibwire turaza kumenya byinshi bijanye nawe bite ngo meze neza bro none umushatsi kumengo ari bizarre ukuntu angalia vraiment coiffe vraiment Kaboss nanagatindo nari en gros nuko byagenze nyene ama commentaire naronse menshi abandi bakambira ama commentaire ari négatif urabona bro nyene dusomere du commentaire nka tubiri cyane arwanditse ati uremewe big bro Kaboss4Real asante Kaboss Jimbere asante karibu presenter mupya thank you kino kiganiro nico kiganiro cyane cyambere na God kandi ama commentaire uyasomye yaraguhaye kuha cyanke yaramaye kuhaje hari n'izindi commentaire zari ziri negatif mugabo zatumye nyene mvuga ati reka mpindura hana by the way ico kiganiro nico cyabaye source yo guhindura byose mu bijanye no nariko ico kiganiro mu nyuma cyandangura kutunda kuri ama repetition menshi kuri telefone mvuga kamera ndayishira ngaho bro uramaze gusubiramo nk'icuri jana intro mugabo ngasubiramo ico kiganiro cyabaye source de motivation kuri jewe sigura uragisubiramo kakira bakabati nzo kwikosora aha nzobibandanya iyo bore ya telefone guca rero yonye ntiwasubiriye naciye magarika bro uravuga ati ndiko ndisarisha mu bantu mugabo ko biri kose nuko byagenze nice reka tugaruke back kuri kiganiro cawe ca mbere cyo muri Jimbere take me back muri Jimbere kiganiro ca mbere wakoze hano muri Jimbere bro none iyi ni take me back imeze fresh sana by the way bro umunsi wa mbere je menye yuko nje gusinya contract muri Jimbere magazine sinaryamye bro sinaronse itiro bro
navuga ati Kaboss4Real Jimbere magazine ataho babihinduriraga mara nk'indi mwitiro Maji za experience batubwira ati kurarana ibirato byarambaye ko jewe yari wow bro sinaronse itiro sinaryamye kwari kwa kundi uryama ukavyuka ukaryama ukavyuka aho sinzira ngasanga kontra bayihaye wundi ugahindura postere ukicara ukuunye ukicara ukamedita ukagira gute sinaronse sije nabonye burakeye sije nabonye izuba riratse nevyo rirageze nze kuri Jimbere nori karamu sinye kontra yari ibintu biri wow can't forget umunsi en tout cas wari umunsi wanje mbona yuko 50% y'indoto zanje siko ziregereza reka ndakwibutsa urayifise reka ndakwibutsa ari akantu mfise wapostinze kaka video uri kurinjira mugabo kaka nje nagakunze ukuntu winjiye muri kampuni ubahabura uri mushasha ni so upeti iyo self confidence na irandenze kabisa kashimira imana sasa yo DC aure wewe waje wambaye igishinga nta ahanye navuga ati ndabishe kuri street abo bantu basanze ngabo babifashe gute wow sasa bari bambwiye yuko muri Jimbere hari abantu bize gusa Jean abantu bafise amashuri yabo master university bahejeje ndavuga ati ugenda bafrappe reka kwanza shiramo kongereza kenshi bavuga ati umupeti n'umunyamoje kumbe wapi cyacongereza cyo gufatisha so bro uyu munsi wari umunsi wanje w'ibyishimo sana sishobora kubibagira ntuka n'umwana wanje nzamubwira yuko uyu munsi n'umunsi wanje nabonye yuko indoto zanje zigera zishike sasa igihe ninje ngaha bambona nk'umubono bambona nk'umuntu sasa umupeti none ko muri zoga ari mu bintu byahe kuza nigirisha ama video ibiki nibiki ko biri kose wari umunsi wanje w'ibyishimo bro wallahi asante sana kunyibutsa ino video kabisa reka tugaruke wewe waryohe cyane uribagira n'ikibazo rero nakubajije ikiganiro cyawe cya mbere cyo muri Jimbere urenze umupeta ririmba ati badman sinshaka kuvaho umwiki baby go down low zota tomorrow badman rocky kiriku akili niwe yabaye mutumire wanje wa mbere nari script y'ikiganiro mu mutwe mugabo narabura ati umuntu twokorana ikiganiro cya mbere yari inde kubera yuko byasaba yuko nsomesha aba artiste benshi banahure batabure script yanje bro kiriku yaranahuye turashutse ikiganiro cya mbere je kubganje nabona yuko bino bintu nibikunda ko biba gushutinga ikiganiro mwibarabara mu buyenzi script itandukanye n'izindi zarizo zose ico no kubwira coco hari huzuye abantu kuko Kiriko n'umustar sivyo abantu bari buzuye mwibarabara tweshutinge ahantu ahantu banywera cafe abantu bari benshi abapublici baraza bavuga ati habaye ikibazo cyayenga ari juste emission kubganje nabona ati emission kandi yawe ya mbere bro it was like a dream naratashe muhira was uramaze gutaha ufise confidence yo kuba fier yiwawe sivyo ndavuga ati kino kintu vraiment faut que ndakibandanya mugabo challenge naronse rero izina rya hangout kugenda ritore papa ikwane problem uramaze kumonta ikiganiro hasigaye amasabi rugira bagiposte atazina uzi gikiganiro naricaye ndasohoka ndiyumvira ikiganiro cyane ndacite gute cyitwe gute ndamedita amazina yose ndaja kuri Google ndabura izina ryo matchinga n'ikiganiro ni genre na script wateguye kuri emission yawe ya so kukanyuma nicaranye n'umuntu yitwa Nick Creative ndamubona Nick Creative sinzi uko namubwiye ati bro tucite hangout ikintu yambaje ni kimwe bisigura iki Lazaniki tusame Anike sorry ubu type of data bati hangout yanda yaricaye ku ntebe ku machine je magaze juri hangout bisigura bro webyite gusa hangout ni bon abantu barakira neza ibintu biragenda fresh sana bro wallahi ibintu byangoze ku mutima kabisa antuka kigano cyane cyambere ari Kiriko badman kandi wakifashemo neza wabonye ibintu bitandukanye feedback yari positive abantu bose bambwira ati muri entertainment warose ikintu gishasha by the way ndavuga ati
Ewana intro yanje nayo yaje maze gushutinga hangout nka zitanu. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Yaje maze gushutinga hangout nka zitanu. Umunsi narasohotse hanze ndavuga ati reka why nashobora kuzana akantu gafise identité ya Kaboss4Real. Ndayicara ndayandika hey what's good family, j'espère que vous allez bien. Maze mapari binini fresh sana. Kwere ko ya Friday yo kuryoherwa, ya Friday yo kuvibinga, ya Friday ya hanging out. Kaboss4Real, the one and only. Big up sana. Merci sana. Big up sana. Twavrema turasubira inyuma ngira tuzosubira inyuma kandi tugoma turabengene ukora mariage. Babinyemereye cyane. By the way, reka mbwira abantu yuko ndaryohewe n'ukuntu wansubije muri mechanique, unsubiza ku kiganiro cyanjye cya mbere, unsubiza ku kiganiro cyanjye kuno naje muri Jimbere magazine. Iyi ni blessings n'umwana wanjye azuraba kino kiganiro avuga ati papa yavuye hana yagize izi parcours imeze ukuntu. So big up on yourself. Ni Samandari ni bari umuhost Kaboss4Real ari umuguest. Ikiganiro ni Take Me Back. Take me